Uno musi navuze ngo reka nzane umusesanguzi, ibi bintu biri too much. Wow. Mu minsi 10 gusa guys, mu minsi 10 gusa indirimbo y'umuririmbyi w'umurundi Satubi Satura Mabafe mu minsi 10 gusa ikwije umumiliyoni w'amavyuzi. Ndasubiramwo, mu minsi 10 gusa umuririmbyi Satubi ku ndirimbo yiwe Kirisese ari kumwe n'umunyafrika y'Epfo Shampuru Makenzo ikwijije umumiliyoni mu minsi 10 gusa. Aya n'amateka adasanzwe aha muri industry yacu ya Buja Flava. Abaye umu artiste wa mbere w'umurundi, ndasubiramo kandi abaye umu artiste wa mbere w'umurundi akwijije umumiliyoni w'amavyuzi mu minsi mike ya gusa. Twari tumenyere kubona ba DJ Fernando ba Dramati bakwiza umumiliyoni mu minsi cyangwa se mu mezi abiri cyangwa mu kwezi kumwe, ariko uyu Satubi Satura Mabafe abikoze mu minsi 10 gusa. Wow. Ibi bintu biri too much. Uno munsi kuri Achieve Your Dream navuze ngo reka mpamagare umusesanguzi, ibintu sinovyigumizamwo vrema. Reka mpamagare umusesanguzi adasanzwe kugira ngo turebe vy'ukuri iyi ndirimbo Kirisese kuba ikwije umumiliyoni w'amavyuzi kuri YouTube. Eske n'ubwiza bwa Atari cyangwa se hari akandi kantu kuba karimwo? Kubera ko hanze hariho amajambo menshi bamwe bavuga ngo kubera uku cyangwa kuriya, ariko uno munsi twazanye umusesanguzi adasanzwe kugira ngo turebere hamwe iyi ndirimbo Kirisese ukuntu yokwiza umumiliyoni w'amavyuzi mu minsi 10 gusa vrema. Achieve your dreams. Ya ugize neza cyane. Numvishije usa naho utangajwe cyane yuko umuririmvyi ka Satubi rurangiranwa uyu n'umusani userukira uburundi kuba abashije gukwiza ano mavyuzi no kubwira yuko ari nawo musani ufite background cyangwa se niwe musani userukira uburundi mu mahanga kuri nyine uri mu Burundi, kuko abantu bari bafite umuziki ndundi mu minwe yabo hariho Kidumu na Big Fizzo. Ubu ngubu bakaba batakibarizwa mu Burundi, baragiye gukora muziki hanze. Ubu rero Satubi ni umuririmbyi wihanganye akabasha kuguma mu gihugu, ndetse niyagiye we waranagaruka. Mugabo abandi ubona yuko babona hano vyanse bacaje kurondera no hanze. Rero ni umuririmbyi kuba koze ibi bintu sigitangaza bwana munyamakuru. Ugiye kureba honyine n'indirimbo ukuntu imeze, ukuntu yanditse, beat yayo, ugiye kureba ukuntu by mix, urabona neza yuko ino ndirimbo iri ku rwego rwa Afrika, kwanza sino wa Afrika gusa hose no ku isi. Iyi ndirimbo no kugira kuko kuba ikwijije umuliyoni w'amavyuzi ata boosting cyangwa se ubwibyi burimo, kuko abantu bazavuga ngo ashobora kuba yakoze ibintu ibi nabiri mutanone. Uyu muririmbyi Satubi wacu ndamwemera cyane gose, ndakunda no kumuvuga hano kuri Achieve Your Dream yuko ari we novuga yuko baserukira industry yacu ya Buja Flava. Ariko yasohoye indirimbo nyinshi, hariho za Fagiora Chuma n'izindi nyinshi hari hepfo yazisohoye cyane gose. Ariko yego zafise umumiliyoni w'amavyuzi, ariko zakwije umumiliyoni w'amavyuzi mu kwezi kumwe mu mezi abiri. Ariko iyi ndirimbo Kirisese nakahe kabirya, nakahe gahenda niko novuga gatuma ikwiza umumiliyoni mu minsi 10 gusa. Yego reka mbikubwire, biragaragara cyane mu muziki. Novuga kuko iyi ndirimbo ariyo yiwe yama piano abashe gusorangira ngo ya mbere nimba ntihenze. Arahizindi za Fagiora Chuma ego mugabo rero ico no kubwira ino monde cyangwa se ino jeunesse cyangwa se ino monde y'umuziki iriho kuri none ni monde ishaka umuziki ugezweho uri international. Ugiye kureba ibintu Satubi yaririmba neza cyane, mugabo ino ndirimbo ugiye kureba ko honyine chorus yabashe gukubita Kirisese. Iyo ninda ijoshwe cyangwa se iryo jambo ryari sanzwe iri mu Barundi. Rero iyo umurundi uririmbye ijambo basanzwe ribarimo biraborohera gufata iyo ndirimbo, ndetse bakanayitamba baryohewe cyane. Ikindi kigira kabiri babashe kuririmba kidasanzwe kuko tahora ririmba, urebye uburyo yinjira mu ndirimbo muri beat, hari ukuntu agenda afata amajwi akubita ikirundi ukamengo ntiyarimbye ikirundi, bigusaba cyane concentration nyinshi kugira ngo ubashe kumenya ko ari Kirundi ariko araririmba. Ivyo rero ni ibintu bigezweho kuri none. Ushobora kumwumviriza uri mu Tanzania ukaryoherwa, ushobora kumwumviriza uri mu Kenya ukaryoherwa, ushobora kumwumviriza ndetse wanashaka kuri n'umu Nigeria
ukaryoherwa ugatamba uwo muziki wanaje no kureba mu muziki indani uburyo beat yabashe kwikora uburyo yihaye power waje no kureba muri mixage urabona yuko hariho difference n'indirimbo zimwe na zimwe yahora akora. Amakomantere ni menshi hano hanze bamwe bavuga ngo nibi bimeze uku cyangwa kuriya ariko bamwe bakavuga ngo wosanga yakwije mu miliyoni y'amavyuzi cyangwa yabaye hit kubera ko bakoranye n'uno mu Nyafrika y'Epfo Shapuru Makenzo akaba ari cyo gituma cyatumye nyene ikundwa n'abantu. We ubibona gute? Yego munyamakuru sinobihakana kubera ko n'uyu asanzwe afise izina hajya iwabo tunabwira n'abakunzi ba Trivial Dreams uyu asanzwe ari umuhinyanyuzi w'amajwi ari we umuproducer akanasura akaba mu DJ w'indirimbo akanasura akaba n'umwanditsi. Ivyo rero birashobora kuza gufasha Satubi gukora umuziki uryoshe nka kujya nyene uri international. Ico sinogihakana mugabo ku ma views je mbona indirimbo ubwayo ukungene iryoshe ukungene abarundi bayitamba ukundu bayiryoherewe ndetse sinabarundi gusa ugiye no kureba hanze y'igihugu urabona ko indirimbo ikirashika indani. Kubw'ivyo rero kabone muziki ubwayo wo kweneza ama views atagisabwa ndetse atari n'uyu muririmbyi nubwo nawe atari n'uyu bakoranye collab kuko ugiye no kuraba ntiyanaririmbye benshi baravyitira apana cyane ntiyanaririmbye yashize mu tunzu tumeze nko turogo twiwiwe gusa ntajwi giwe yigeze aririmba ni umuririmbyi Satubi King wa Buja Flavor yabashe kuririmbira wenyine igikuba kibasha gukundwa n'abantu bose. Je hariho commentaire nabonye ariko yaranciye intege ariko nawe reka naguciye intege burya nubwo duhaye tuvuga ngo iyi ndirimbo ngo ni hit burya ni hit nyene guri hit umva bamwe bavuga ngo aya mavyuzi arose no kubera ko hariho abazungu bamwe babandi hari mu Buhindi abahindi yoba yaraguze amavyuzi yaraboostinze kubera ko ejo bundi yari iri ku minsi 6 gusa yari ifise amavyuzi angana n'ibihumbi amajana arenga ariko bukeye tubona amajana 8 tuvuga ati wa ibintu bigenze gute umunsi umwe gusa ibihumbi 5 bigiye ko gute bamwe bavuga ngo ya boostinze batakumugaya abandi bwo bavuga ngo ni bien ngo ni sawa gose none ako kantu ubwe kumengo ko nyambaye baraboostinze nyene ni vyiza cyangwa ni bibi bimeze gute cyangwa si boosting ni namavyuzi ari hayere bimeze gute? Okay kuko twe dusanzwe tutari abakozi ba YouTube ngo tumenye neza ko ivyo bintu byabaye byo cyangwa atari byo twebwe turiko turasesangura indirimbo kungene iryoshe tubona neza yuko indirimbo yari imaze kugera mu bantu burya abantu iyo yamaze kubagera bakayikunda bataya kwihererekanya kumva yuko ku munsi umwe amavyuzi yo kwinjira ni ibintu bisanzwe cyane gose ndetse tugenda tubona ku bandi baririmbyi ivyo byamabira bishika ariko kandi naho yo boostinga nta kibazo kirimo ntiwocika intege kuko birashobora no kumufasha ubwiwe kugira ngo YouTube ubwayigume ipromotinga mugabo nje uko ndabibona nta boosting irimo indirimbo uko igenda ishika mu bantu niko bagenda bayihererekanya igashikira benshi bashoboka. None muri video twabona yuko yakozwe n'umuhinyanyuzi John Erard n'umuhinyanyuzi akaze cyane muri industry ya Buja Flavor ndetse ariko ayifata n'uburere bw'iganino ndavuga aho mu Rwanda n'ahandi hose arifatira uburere ubuga cyo niho bariho contribution ikaze cyane muri video yo baratumye indirimbo iba hit nkuko ibyo bivuze ko ikujyanye na video. Okay jewe ivyo maze kwiheza cyane ndabona neza yuko video atari yo ituma abantu baraba indirimbo gusa nayo ubwayo hari ikiza gufasha kuko ugiye kureba John Erard numu cameraman cyangwa se numuntu director ashobora gukora cyangwa se asanzwe afise izina kandi akora neza mu gihugu cy'u Burundi ndetse wanashaka niwe muntu hanze bakunda kumutumira cyane agakora ama video rero uyu John Erard ugiye kuraba ukungene yakoze video ine video yarimo abantu benshi cyane ndetse unabona na yuko yatwaye uburyo bwinshi ariko anareba n'amakarazi yagiye akoresha urabona kuko ino video atari mu Burundi iyo burya adashiramo izina John Erard twari kuvuga ko yakozwe n'aba Nigeria cyangwa se n'abandi bo hanze ariko uyu John Erard ntabwo ari we watumye views cyangwa se indirimbo ikundwa indirimbo burya ni audio rero iyo ari nziza agakubitirwamo na video iyo ari nziza ibyo rero bituma indirimbo ija hamwe ikabasha kuba nziza cyane gose rero ko nje mbona yuko
uyu John Elare yakoze ibikorwa vyiza cyane ndetse wanashaka no gushimirwa yakoze ko très bien je ndababwira ngo ubuge ejo cyangwa ejo bundi tuzokwasanga turi hejuru cyane mu bicu ati gute iyi ndirimbo Kirisese irikira avugisha abantu benshi abayikoze ko bose guys n'abarundi uhereye kuri audio gashya kuri video bose n'abarundi kubera ko audio yakozwe n'umu producer muto cyane gose asanzwe akorera hariya muri Empire Avenue hanyuma wakoze mixage nawo ni Bedi Best kandi bose n'abarundi kandi urumva yuko mixage vraiment iri ku rwego rushimishije vraiment rumeze neza umu director ni John Elare nawe kandi n'umurundi kandi iyi ndirimbo ikavugisha abantu benshi no hanze y'igihugu ndavuga muri Tanzania muri Kenya muri Uganda mu Rwanda ho reka nukuvuga yuko iyi industry yacu urevye tufate ku indirimbo Kirisese ubona yoba irikiragana hehe ubona bimeze guste ni ikihe gicapo ifise dufate ku indirimbo Kirisese uno muririmbyi Satubi Saturama Bafe. Okay, uvuze igicapo iyi ntabwo tuyibona mu Burundi. Iyi ni indirimbo yamaze kwambuka imipaka. Ugiye kureba n'abantu bariko barakora challenge yayo. Mon frère, urabona kuko bakidumu aho bari urabona ndetse uriya Kidumu arasize ko akora. Yego, uriya mudansere wo muri Uganda Tenge. Urabona ngo ariko arivyina kandi ugiye Tenge ntabwo kuri indirimbo z'abantu niwo wa mbere akoze indirimbo mu Burundi. Kubw'ibyo uriya yamatamba indirimbo z'aba Diamond zira ndirimbo zisanzwe biravyamamare. Rero kubona itangiye gushika hajya ahantu bigaragaza yuko ino ndirimbo itari muri kano karere iduhaye ishusho yuko Uburundi nabwo buririmba yuko Uburundi bufise umusani ashobora kuba international ashobora kwifatira akarere ndetse akaba n'umusani ashoboye kuyobora na yasi ndetse na Afrika yose nzima. Irero kini gicapo kizima n'abandi bari mvya Abarundi bategeza kwigira ko kugira ngo indirimbo zibashe kuba international zibe gusa national. Rero ikigaragaza yuko Abarundi burya barashoboye wabivuze neza yuko burya no mu bisanzwe urabona neza yuko uburyo bakora uburyo ari Abarundi bonyine bariko barakora uhereye kuri ku muntu wa video uhereye kuri okay aba mixage byose kujya bivuze biragaragaza neza yuko Abarundi bateye intambwe industry ndundi rikatera intambwe nini cyane gose nini cyane ishimishije cyane gose ni Achieve Your Dream TV kiganiro ni the update rero turevye no rugendo guno muririmbyi Satubi Saturama Bafe Satellite ukareba kuno indirimbo yiwe ibaye hit muri kano kanya kandi ukuntu izo zose ko zavuga Satubi Kirisese none nikihe kintu byo kwigisha Satubi muri kariya yiwe eske abandaye yaza tuntu tumeze nkuku cyangwa ahindureho kandi nuyo murongo ubona nyine nkawe nk'umusesanguzi wo muhanura cyangwa se nike gitekerezo woterera kugira ngo azobane aduha amahiti yifatire Afrika yose nyine hamwe tuzokumva ejo bundi bavuze ngo Diamond aje gusaba collabo Satubi tumve Burna Boy aje gusaba collabo Satubi bagabarema bose kuyo bavuge ati wana mu Burundi turevye umuziki ndundi turabona mu Satubi n'abandi tubibagiye kubera ko nabo barabizi cyane gose ariko no munsi ko tuvuga Satubi none ubona yogo bana nyakora gute nyene kugira ngo ibintu bibana bigenda neza. Yego urakoze cyane munyamakuru kuri ico kibazo ciza ubajije burya Satubi nuko nyene yahabonye nahanyene ni uwo murongo nyene je sino na mu mapiano naho itoba piano burya iyo ni mudiho mugabo mvuze mu buryo bw'imyandikire n'imiririmbire uburyo aririmba domako buryo buragezweko cyane uburyo mixage wimeze urumva kuko iri kuwe go hejuru maklub ahantu wose biragaragara yuko miririmbere yahinduye urumva kuko arakabijya karimo wanareba n'uburyo indirimbo yanditse nka Kirisese ni ijambo risanzwe rizwi risanzwe riri celebre mu Barundi arimba izige ndirimbo abantu biyorohera gufata akarimba kagatamba bakaririmba neza baryohewe. Rero kubw'ivyo nje mbona abandi rero kuno murongo ashobora kugera kure cyane ndetse wanashaka ahangaha hari akabasha kuharenga. Ya ni indirimbo Kirisese ikavugisha abantu benshi ku mbuga zitandukanye kuri YouTube kuma Instagram kuri Facebook hohoreka hose usanga ari Kirisese kandi iyi ndirimbo vraiment ubwa mbere kitano gukora ikiganiro cerekeye indirimbo nanababwiye abafana ba music ya Buja Flavor ati indirimbo yumvirije urumva magatace kindirimbo zigezweho nyene indirimbo zo muri commerce ubuga hari indirimbo ushaka kuririmba nyene nziza vraiment
mugabo kandi hari iyindi ndirimbo wumva irimo indirimbo nyene ya ki business. Iyi ndirimbo rero Chrises ni indirimbo ya ki business, indirimbo no mu bazungu bakumva ko bakayijoyinga bakabyina nubwo tumva ikirundi nta kibazo. Umva iyi ndirimbo Chrises ni indirimbo iri ku rwego gwiza cyane. Rero guys, iyi ni Achieve Your Dream TV, indirimbo Chrises nubwo yakwije umumiliyoni mu minsi 10 gusa, sivyo batadushaka. Oya, turashaka yuko indirimbo Chrises mu kwezi rizosanga ifise imiliyoni 5 canke zirenga. Kubera iki? Erega abandi barabikora aho hakurya, kubera iki twebwe? Ariko je nababwira ngo guys, let's support our industry. Buja Flava nitwabikora neza, ejo cyangwa ejo bundi tuzokwisanga turi hejuru cyane mu bicu. Kandi vyatanguye mubibona gute mwebwe aho muherereye? Mubibona gute uyu muririmbyi Satubi Saturamabafe abishize ku rundi rwego, ariko arashitsa indoto zacu. Rero tubane du supporting music ndundi Buja Flava kugira ngo ejo cyangwa ejo bundi bazosigaye batureba abanyamahanga bavuga ngo mu Burundi vrema bararirimba. Iki ni kiganiro The Update, kuri micro mwari kumwe na True Boy. Reka tubandanye dukurikirana ibindi biganiro bica kuri Achieve Your Dream TV. Ciao ciao.